Shalom shalom bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Muri kumwe na Emmanuel Ntakarutimana. Nagomba dusangire amajambo dusanga mu itanguriro igice ca 25 duhereye ku murongo wa 30 kugeza 32. Esau abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura, kubitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe. Esau aramwishura ati raba ngira mfe, none ivyo kuba samuragwa bizomarira iki? Tubandanye n'amajambo dusanga mu itanguriro igice ca 27 34 kugeza 36. Esau yumvise amajambo ya se araturikisha, aborogana umubabaro mwinshi cyane. Abarira se ati mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Aramwishura ati murumunawe yaciye mu bugunge atwara umuhezagiro wawe. Aramwishura ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, yambereye intonyotsi kabiri kose. Yanyaze kuba samuragwa, none asubiye n'umuhezagiro wanje. Arongeye kumbabaza ati nta muhezagiro wasigaranye namba. Tubandanye n'amajambo kandi dusanga mu itanguriro igice ca 32 duhereye ku murongo wa 26 kugeza 28. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Nawe aramubaza ati witwa nde? Ati ndi Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo ukundi, ariko wiswe Isirayeli, kuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Imana ishimwe. Dusenge. Mwami Imana uvyagiye mu ijuru, se mwami wacu Yesu Kristo uragahezagirwa. Aya majambo meza twumvise wahumetse, ndasavye ngo uwunyumva wese umumurikire kugira ngo uvugane nawe ico ushaka kumushikiriza. Turagushimiye kugiye kuvugana na buri wese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Bakundwa mu mwami wacu Yesu Kristo, aya majambo duheje gusoma numvise no kubaza ikibazo ngo witwa nde. N'amajambo tubona avugwa kuri aba bahungu babiri bavukana baramahasa, Esau na Yakobo. Aya majambo arafise ikintu kinini agiye kutwigisha. Esau ryari izina risigura uko umuhungu yavutse ameze, kuko ngo yari uw'inzobe akaba afise n'ubwoya bwinshi. Iri zina Esau rero ryasigura savyoya. Hanyuma Yakobo nawe iri zina ryiwe ryasigura ngo intonyotsi, igisuma, umubeshi. Mu majambo rero ya mbere twasomye mu itanguriro 25 uhereye ku murongo wa 30 na 32, Esau amaze gukura aba umuhigi w'umuhinga. Mutoya wiwe Yakobo ariwe butoyi, nawe aba umukozi akora mu mirima agumana na mama wiwe. Hanyuma Esau aragenda guhiga, uwo munsi ntiyaronka, ataha acitse intege kandi ashonje. Niko gusaba mutoya wiwe ati mpibifungurwa. Twabonye birivuga ngo ibifungurwa yari yatetse Yakobo vyari ibifungurwa bisa neza cane, mbere ngo vyaratukura. Yo mbega inzara! Sauli asavye murumuna we, ariko nawe aranka kumuha ati shiti ubanje kungurira. Ariko hari ikintu kidasanzwe, nuko ibi bintu yabonye bitukura vyamuhinduye izina. Yari yavutse asa neza, abavyeyi bamwitirira uko bamubonye asa. Ariko amaze gushika mu kigeragezo co gusonza, bimukura ko agateka, ivyo bitukura bimutuma yitwa izina ngo Edomu, bisigura ngo gituku.
na bugingo n'ubu ico gihugu citwa Edomu tugisanga muri Bibiliya kivuye kuri umugabo Esawu yahindutse izina kubera inzara atashoboye kwihanganira. Mwene data nyumviriza, mbega ivyucamwo bibabaje bica intege, ubwo ntibituma utibanga, ntibituma uja mu ngeso mbi, ntibituma uca wigwanira, ntibituma vyanka kurindira isezerano Imana yagusezeraniye. Witwa nde? Mbega uragumana izina ryawe, uragumana izina Imana yaguhaye, kuri umukenyezi w'iteka, uri umukobwa w'iteka, uri umugabo w'iteka, uri uw'igiciro waguzwe amaraso. Ubwo nuca uhindura ukivayanga mu ngeso mbi. Imana idufashe cane. Mu majambo twasomye naho mu Itanguriro 27:34 kugeza 36 twabonye ukuntu Yakobo yakoresheje ubugunge kugira aronke umugisha. Nyina wiwe arabimufashamwo. Se yari yamaze gusaza Isaka atakibona, asigaranye kumva, asigaranye gukabakaba, asigaranye no kumotegwa. Ariko ibijanye no kubona ntivyari bigikunda, yari yarahumye amaso. Abwira umuhungu wiwe Esawu ati genda uhige igikoko ukizane uteke inyama zicumbe maze unzanire mfungure ndaguheza genda guha umugisha. Nyina aravyumva abibwira umuhungu wiwe Yakobo ati genda utora agasuguru k'impene kugira ngo ugende ushire so inyama zicumvye aguhezagire. Yakobo aravuga ati oya yohava amenya kuko jewe ntabwo yamfise nka burya bwa mukuru wanje Esawu. Nyina ati oya uwo umuvumo yo kuvuma upfumuja kuri jewe. Avyumvise uko acaremera inama nyina amugiriye, maze azana izo nyama abwira se ati ngo umpezagire. Se aramubaza turinde ga mwana, nawe arishura ati ndi Esawu. Nivyo ategome nyegera ndagukoreko. Nyina yari yamuhaye gushirako rwa rushato rwa ya mpene, aragwishirako mu gikiriza ku maboko, amukorako yaramubwira se Isaka ati ego ku mubiri ndumva ko ari Esawu, ariko ijwi ni Yakobo. Araheza aramuhezagira aramuha umugisha. Umugisha aba arawivye aciye mu bugunge. Ivyo vyazanye ingaruka mbi, kuko ingaruka zabaye zidasanzwe. Ingaruka ya mbere, Esawu yaciye agomba kumwica kuko yarababaye cyane. Ingaruka igira kabiri, Yakobo ntiyongeye gusubira kubonana na mama wiwe. Kuko ingaruka ya gatatu, yaciye agenda gukora kwa Labani, ari nawe yari inarume musaza wa mama wiwe. Nawe yamufashe nabi cyane kuko agezeyo yaciye yari mu bigero bwo kuba ku rugo, yaciye aresha umukobwa wiwe amusaba ko kugira ngo amuronke yo mukorera imyaka ndwi. Amukorera imyaka ndwi aramuhindura kuko uwo yasanze yari gutwara yaciye amuhindurira. Aca asubira gukora indi myaka indwi, amara imyaka 14 akorera abagore. Ashirako n'ikindi cyo kumuhenda ku ngero y'ivyo yakora, amuhenda inshuro 10 zose. Izo zose ni ingaruka z'aya manyanga yo kuronka umugisha wucishije mu nzira yo hafi zamushikiye. Iyi ni ingaruka nuko habaye amatati adasanzwe hagati muri uwo muryango. Ingaruka ya nyuma nuko yahunze akamara imyaka 20 yose. Mwene data nyumviriza, mbega ko Imana yagusezeraniye ko igufise ko imigambi myiza, imigambi y'amahoro atari y'ivyago. Mbega urihangana ukarindira ko iryo sezerano bigushikako, canke uricira inzira ugaca hagufi? Imana igufashe cane kuko uzobona ingaruka zidasanzwe. Aya majambo twasomye kandi mu Itanguriro 32:26 kugeza 28. Yakobo amaze igihe kirekire, yararose inka, yararose abagore, yararose icubahiro, ariko ntivyabumvye umutima wiwe kuko yari yarakoze ibitari vyiza. Burya umutima uraducira urubanza, kandi tutagombye kwibesha. Umutima urakubwira ngo Yesu yoza uja mu ijuru canke ntiwogenda. Rero Yakobo yumva umutima uguma umwagiriza, niko gufata ingingo yo kuzosubira kwiyuzuza na murumunawe Esawu na mukuru we Esawu kugira ngo amusabe ikigongwe.
muri urwo rugendo Imana iramugendera, arushe asinziriye Imana iramugendera. Banigana n'umumarayika ijoro ryose, maze aya majambo twasomye ngo baranigana, buriko buraca mu bucagucaga aravuga ati ndekura ngende, aravuga ati sindakurekura utampezagiye. Aramubaza ati witwa nde? Nitwa Yakobo. Abona kwemera rya zina inyuma y'imyaka 20 yironderera yicishiriza hiwe, abona kwemera ati jewe ndi umusuma, jewe ndi umubeshi, maze aca muhindura izina ati ntuzokwitwa ukundi igisuma canke intonyotsi, ariko uzokwitwa Isirayeli. Izina ryasigura ngo kunigana n'Imana maze ukanesha, kugeza ashitse mu nyonga zayo, kuko aho hantu yaciye ahitwa Peniyeli. Haleluya! Rero iri zina turigereranya na kamere kacu, dusabwa kuhinduka mu ngeso zacu. Twaramenye Imana, abatari bake mu gihugu c'u Burundi baravuga ko bazi Imana, mbere bamwe bakavuga ngo bagera ku bice 90%, ariko twaraba ingeso umwe wese afise bikaba bimaramaje. Ariko kandi no kwisi nzima abantu baravuga ko bazi Imana, ariko ingeso zabo ugasanga zirababaje. Mwene data unyumviriza, hinduka. Bega kuva wakiri umwami Yesu, bega kuva utanguye gusenga, kamere kawe kageze hehe? Ingeso zawe zimeze gute? Mbega ivyaha wamukora sivyo bituma bakwita iryo zina? Erega barakwita mubeshi, erega barakwita umusambanyi maraya, kubera babona abagabo b'abandi babatwaye. Erega barakwita bafatiye kuri izo ngeso zawe. Nashaka ngo ndakubwire ngo ikibazo si Imana, kuko ijambo ryayo yavugishije Yesaya 59 here ku murongo wa mbere kugeza ku wa 2, yavugishijwe ngo ukuboko kw'Uhoraho si kugufi ngo kunanirwe no gukiza, n'amatwi we ntiyapfuye ngo ananirwe kumva ivyo basavye bayo bayisaba, ariko ivyaha vyanyu n'ibigabitanyo vyanyu nivyo vyayizibiye bituma yanka no kumva. Mwene data unyumviriza, uhindure izina kugira ngo imigisha y'Imana ibone ingene igushikira, ntumare igihe kinini udahezagirwa, utaronka amasezerano y'Imana kubera ingeso zawe zidahinduka. Imana iduhezagirane, iduhe umugisha. Amen.